munsi igihugu cyoterwa Imana ishimwe cyane bakavuga bati ingabo zirakehaniwe dukeneye abazongerereza Imana ishimwe cyane je nawe nti jewe banyigishije inkoho bakanyambika iteni bakavuga ati ugenda urwana amagabo n'ugufora ushaka gupfirayo ndiho ngwana igihugu cyacu je no genda kandi uba nkiri apotre no one Imana ishimwe cyane. Reka rero nsubire ndagoye kaze nshuti umunywanyi wacu ndagoye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV ndabwira ukuri umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nkuko bishikirijwe na pastori wacu ikiba kibe gushika ubungubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu Burundi umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro bivanye n'amagara yiwe ibi rero ni vyari bibihejeje imise itari mike na cari ubutegetsi bwa Gitega bwarashimye kwigumira mu gacereri bivanye nuko gushika ubungubu ataco bwariko buratangaza kubijanye n'ibihejeje imise itari mike y'ibivurwa mu gihugu cy'u Burundi ni nyuma yuko rero mugenzi w'umukuru w'igihugu gushika ubungubu Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo bivanye n'ibikorwa bitandukanye bariko barafashanya gushika ubu rero Felix Antoine Tshisekedi arahejeje gukorora amosozi bivanye n'ibiriko birashikira umugenzi wiwe nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye reka rero tuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira Isidore mwakunze umwanya ku mwanya nawe karashobora kumubako bivanye n'amajambo akomeye cyane ashikirije ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye na cyane ko bamwe mu bene igihugu batari baremera ibijanye nuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane gushika ubu rero reka nsubire ndagoye kaze nshuti umunywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini kandagwe kaze nshuti umunywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu wererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya ndabibutse yuko aya ari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye gisata ca politiki umutekano n'agatekazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi reka rero nsubire ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone mubatarabikora akandiko karyonda gusoma no kumusi video rabandise ijambo sabone fyonde ko uracabona rakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV aka kanya rero reka dutangurire ku ngingo nkuru mu makuru akomeye cyane je kudushikira ingingo nkuru turibuze kwibanda ko kandi turibuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu aka kanya amagara yiwe arageremeye gushika ubungubu rero nyuma yuko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu bahejeje kandi babandanije kunyegeza amakuru abene igihugu gushika ubu rero ibi vyose bikaba biheza kandi bikibonekeza mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko leta ya Gitega yonyene yashimye kuguma mu gacere bivanye nuko itarashira agaragara ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko pastori mwakunze Isidore nawe nyene ajeje guca agira ico ashikiriza bivanye nuko atanguje majambo akomeye cyane ari nayo nyene tugira tuze kugaruka ko muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV turibuze kumviriza amajambo yiwe ateye ubwoba nyuma yuko hari aho yageze agashikiriza ico bagihitanye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aho rero yabandanije agira ati ikivyimvye kimenekeye kuko umwanya ku mwanya nanjye ndashobora gustandaba nkuko vyashikiye umuyisi rero Petero Nkurunziza Isidore Mbayahaga akaba rero yabishikirije nyuma yuko ariko arakwiragizwa amakuru ateye ubwoba ku mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe abanyagihugu bo bonyene ataco barashikiriza bivanye nuko leta ya Gitega yo yashimye kugumya mu gacerere gushika ubu rero Isidore akaba yabandanije ashikiriza amajambo akomeye cyane rero aho yanagarutse ku bana b'u Burundi barugitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari nako nyene agaragaza umubabaro gushika ubu rero akaba yashikirije kandi akereka Imana mugenzi we umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umuvyeyi wacu kugira ngo imufashe kandi ibandanye imutezurira bivanye nuko ivyo ariko aragirizwa n'isi birateye ubwoba cane kurusha ivyo Imana iriko iramwageza nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wenyene
yagirizwa ibitandukanye ngaha mu isi bivanye nuko gushika ubu abana b'u Burundi bariko barahura n'ivyago bikomeye cyane. Uwo rero yarahaye umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimishano Isidore akaba rero yahejeje kubigaruka ko Isidore rero n'umupastori akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri murazi ivyiwe n'amateka yiwe, murazi imvo n'imvano kubijanye nuko gushika ubu yoba ayaga n'Imana umuremyi bivanye n'amakuru akomeye cyane n'ibindi bitangaza biba bigiye bitandukanye aba yorogiye akora irya nino mu gihugu c'u Burundi no hirya nino mu karere k'ibiyaga binini. Muramuzi mwese rero ari amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari nayo nyene tugira ngo rero tubandanirize ko bivanye nuko gushika ubu yagize ico ashima gushikiriza bivanye nuko ari amakuru akomeye cyane avurwa yuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo yoshika mu makungu gushika ubu rero aciye amererwa na bivanye nuko umwanya ku mwanya arashobora gucikana nkuko vyashikiye Petero Nkurunziza. Ni munyemerero tubanza twumvirize amajambo ya Isidore nkuko nubundi nyene twama tuvyumviriza mu makuru yacu n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye n'ivyo n'ayandi makuru akomeye cyane abamenyesha makuru bacu bajeje kuturungikira biduhanure bidutoze indero nziza ngo kugira biduhe ivyizigiro vya kazoza. Imana ishimwe cyane. Bibiliya idufasha kugira ngo twame tuzi ico Imana tugombako. Yesu nashimwe. Rero twasomye amajambo y'Imana. Amajambo twatanguye gusoma hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa yari amajambo atwereka neza ingene abizera n'intumwa babari babayeho mu kwizera kwabo no mu ngeso zabo nziza ngo bigahimbara Imana ndetse bigatuma n'abantu babakunda. Imana ishimwe cyane. Havuze amajambo akomeye kuko twabonye yuko ngo bari bahuje umutima n'inama mu bintu byose. Imana idufashe. Ngo bari basangira ivyabo ngo kandi bagasangira atakinubwe atakagaye kari hagati y'umwe na mugenzi we kubera umwe afise byinshi canke uwundi atavyafise. Barakundana. Hanyuma ngo nta mukene yaboneka muri bo kuko bose barafashanye. Ubukene bw'umwe bwabo bwa bose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo ntibifuza no kunezereza abantu. Mibereho yabo bifuza yuko banezera Imana mu kugendera mu kuri kose. Imana ishimwe cyane. Ngo bari barahevye n'amagara yabo kubwo gushingira intaho kuri bemeza yuko Kristo yapfuye akazuka kandi yuko azogaruka gutwara ishengero ryiwe. Ico gihe byari bibujijwe, ababishingira intahe baricwa, abandi bakabambwa, abandi bagaturirwa babona, ariko bobo barahagarara bati n'amagara yacu turayahevye tuzobishingira intahe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Byagaragara neza yuko urufatiro rwabo yari Kristo Yesu wenyene. Ngo bakaba mu bumwe bakagendera mu kuri ngo bakongera bahagira ishaka ryo gusenga Imana. Ariko tugiye kuraba muri iyi minsi tugezemwo, mu kinjana tugezemwo, tukaraba icuka kiba kiri hagati y'abantu bitwa yuko bahamagariwe gukorera Imana. Tukaraba icuka kiri hagati y'abantu bitwa ko ari abana b'Imana, ari abakristo. Akenshi dusanga bitandukanye n'ibyo aba bantu ba kera bari bahuriyeko. Uno munsi dusanga hagati y'abantu bitwa ko ari ab'Imana hariho urwango ruri hagati yabo, bakankana. Kandi bose ari abavuga butumwa, bose ari abapastori, bose ari ba apostolo, bose ari bande, mugabo gasanga hagati yabo nta rukundo ruhari. Ariko mu ntumwa za mbere ngo ntivyabaho. Imana ishimwe cyane. Muri no minsi tubona abantu batewe n'ubwibone, ariko biratubwiye ngo bakera ngo nta kinubwo cyaba hagati muri bo. Barakundana bagasangira, umukene n'umukire bakicarana. Ariko no munsi tubona ubwibone mu bantu bitwa abakozi b'Imana, aho umuntu atagishobora kwitwaza Bibiliya, aho umuntu asigaye ava muhira nuko protokoli mu telefone abanza kubaza ngo ubona hamaze kuza bangahe. Hari n'abantu batumiye kuvuga ubutumwa ahantu akubaza ngo uvuze ishengero rifise abantu banganike, bumvise ari bake ntibaza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ahari babiri canke hari batatu bakoraniye mu izina ryanje niho mbandi.
hari ubwibone tubona aho abantu basigaye biha amaprotokole nk'uko nyene haboneka ubugunge bwinshi n'ubutekamitwe, hakabaho n'umwina w'ubutunzi, kandi abantu bari bakwiye kuba ibyitegererezo, ugasanga nibo bafise umwina w'ubutunzi. Dufise abakristo, dufise n'abantu bovuga ko ari abakozi b'Imana atagira impuhwe za mugenzi we yaburaye kandi abizi, akaza bagahurira mu nzu y'Imana asize igunira ry'ibiri ijana muhira yuzuye umuceri, irindi yuzuye ifu, irindi yuzuye ibiharage, mugabo bakaza bakavuza indirimbo bagatamba, umwe yatamba imwe akaruha kubera mu nda haragaragara. Imana idufashe cyane, mugenzi we ntiyagire icyo mufasha, hagera gutaka avuga ngo jane n'Imana. Irementanya, ikinyoma n'ukwipendekeza kuri mu bakozi b'Imana kurarenze. Kwipendekeza abantu ntibovyumva neza. Kwipendekeza, hari abakozi b'Imana no munsi bikundwa akaza cyane ku batunzi. Ikinyoma bakacita ukuri nako bakakwita ikinyoma, kubera bari mu nzu y'umukire, kubera imbere yabo hicaye abanyacyubahiro nk'aba mbona imbere yanjye, ibintu bakabihindura ikinyoma bakacita ukuri kugira ngo naka ntakomereke ntababare. Imana idufashe cyane. Ugasanga abazorimbuka aho kubaburira yuko umuriro w'Imana uhari, tukabemerera ijuru kandi atajya bariko barajamo. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ibyo byose bikorwa kubera iki? Hari rimwe na rimwe usanga hari abakozi b'Imana babigira kugira ngo abantu babuzuza inda gusa, babagurira amakoti, babagurira imiduga, ejo babajane muri restaurant nziza barye bahage, mugabo gasanga baribagiye icyo bahamagariwe. Bwiza umuntu ukuri, kuko Ezekiel Imana yamubwiye ati Ezekiel, umunyabyaha niyaje gupfa agapfa utigeze umuburira azopfa, ariko nawe amaraso yiwe nzoyaguharurako. Ariko niya komantaza umutima akanka kumva wamubwiye, uzoba witunganije wewe, amaraso yiwe nzoyabaza wewe, ntacyo nzoyakubazako. Ni byiza yuko rero tugaragaza tukavuga ubutumwa bwiza, kuko abantu benshi ntibaze guhinduka kubera gukomantaza imitima, nuko bariko bayobogwa n'inyigisho z'ibinyoma gusa zabipendekeza. Ubu hageze wanashaka aho mu mashengera mwamwe abigisha bavuga neza ukuri kw'ijambo ry'Imana barabimye ijambo bakaribimye, kubera ngo ubutumwa bwawe ngo buzotuma abantu baca bagenda. Imana idufashe. Hari umuntu umwe yigeze kubiza kubimbarira, arambwira ati mukozi w'Imana, ati burya butumwa wigisha ati ni gipanga gikarishe cyane, ati bugerageza ucishemwe uzuravuga ibintu by'imigisha, aturabona abantu bararushe, uzurababwira ibintu byo baremesha kugira ngo bagire morale, ati kuko ugumye uvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana ati abantu bazohaba bagenda usange mu ishengero baraheze usigaye wenyene. Ndavuga nti tafazari bagende mugabo barijanye. Ariko noneho Imana ishimwe ntimukiri ngaha none dukomera amashimana. Imana idufashe cyane. Ahenshi uno munsi abakozi b'Imana bashobora gutuka icyaha ku mugaragaro, bakabwira abantu bati ni muhungu burake bw'Imana, bariko barimwe ijambo, bariko barirukanwa, bariko baraburabuzwa, bariko baratotezwa, ntibakigiraho bari. Kubera iki? Ikinyoma cihaye intebe y'imbere, abantu nabo kubera kudakunda Imana no kugendera mu kirenge abatwitangiye imbere, aho usanga umenga amashengero no munsi yabaye amabutike yabo bwite, nta kuri kw'ijambo kivuga. Ariko munyemerere jewe munsi wose nzohagarara imbere yanyu nzobabwira, sivyo? Nzobabwira iminsi yanje niyagera muzonshingura nkuko abashingura abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aba bagabo ngo ntibari bacifuza gukundwa n'abantu, ariko bagomba kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ngo Imana ikabanezerererwa. Abamaze kwakira ukuri nabo ngo bakabakunda, Imana igaca yongera abama barakizwa. Imana ishimwe cyane.
ureke ndakubwira uzogira intege nk'izindi mugabo uzutinya Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana ziviwe. Bwana ziviwe. Haleluya. Imana nitubabarire cyane. Igihe Petero yapfungwa, intumwa zose n'abizeye bose bagiye mu masengesho barisonzesha baramusengera kugira mpaka avuye mu ibohero. Imana ishimwe cyane. Ariko uno munsi ni ryari twisonzesheza abagenzi bacu bapfunzwe? Duherutse ryari? Ahubwo aho kubisonzeshereza uno munsi abakozi b'Imana bo nyene barafungishanya. Iyo badafungisanije baje inama yo gutondana ubuhiri mu isengero, bakagigizanya inkoni mu isengero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nibo birirwa barambikana iceyi n'urubwa, nibo birirwa baranezererwa ibyago bya bagenzi babo, bagiriza ibinyoma abandi. Mugabo aho hambere Petero bumvise ngo yagiye mu gasho, bose bahereye mu cyumba cy'amasengesho, bumva yuko nabone bameze nk'abapfunzwe. Ariko uno munsi uri kurumva ngo abantu ngo ni intumwa za Kristo n'abakozi b'Imana, ukaraba intumwa tugera ikirenge mu cyazi ngene zaje zibayeho, hari ibintu usanga biteye isoni. Imana nidufashe cyane. Haleluya. Nigeze muri Bibiliya iyo umuntu yavugishwa n'Imana, haleluya, agapfa, hanyuma agapfa afise amadeni, abantu bavugishwa bagenzi biwe nibo baje kuyariha kugira ngo bacungure umupfakazi n'imfuvyi. Haleluya. Ariko uno munsi ni ingorane, ntawo kurihira amadeni, sibyo, nta nuwo gufashiriza usize. Ikibabaje nuko muri no minsi nibyo bari babayemwo bitoya, iyo umuntu apfuye yari umukozi w'Imana baca baja kubibaka ngo wari umutungo w'ishengero, ugasanga umupfakazi arangaye, imfuvyi zirashonje, zihevye amashuri. Kandi biratubwira ngo umuntu adakunda mwene se wese ngo angana n'umwicanyi, uwo ngo nta Mana yabonye, nta niyo azobona. Igituma ndabibabwira ibi nuko mwebwe nzobabazwa. Nengutse imbere y'Imana avuga ati wababwiye iki, warongoye intama zanje gute? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Jewe sinopfejo ngo nsige mbwiye umugore n'abana ngo humura ngo ishengero rizobaraba, ndabizi ko ataba muzoraba, nzobasiga mu maboko y'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko ibiba handi no ngaha byo haba. Yesu nashimwe. Birababaje kubona umuntu yakoreye Imana akaba ari we atanguje umurimo muri iryo shengero, agakora kugeza aho apasura atagishobora guhagarara ngo avuge ubutumwa bwiza. Ugasanga uwo muntu agapataro kamutabukiye ko ntagira haba, ntagira icarya, mugabo abana yareze areresheje ubutumwa bwiza, akababatiza mu mazi menshi, akabaha kungaburo yera, akabigisha gutambuka kugeza aho no munsi aribo babazwa ishengero. Bafata uwo muvyeyi yabareze bakamujugunya nk'abajugunya iyarara, hanyuma bakavuga ngo bari mu murimo w'Imana, ngo Imana irabishimiye. Ntibishoboka. Umuntu ugasanga kubera ngo bamugize represent. Imana dufashe, nanjye ndi represent. Ariko nimba hari icago cateye mu nzu y'Imana, mureke ndababwire, ni ikintu cyitwa uburepresent. Iki kintu ni gishetani. Nubwo mwabiduhaye iki kintu cyitwa uburepresent, amashengero yose uzokumva afise ibibazo, ari mu ntambara, afise ingorane, akomoka kuri ikintu cyitwa represent. Ndabesha abakozi b'Imana naho kiri. Represent regard agaca yigira n'umuvyeyi w'impemu. Urumva uwigisha yigisha ibyo ashatse, wadakeneye aramwirukana ibintu. Ariko namwe nsoma amakuru y'ishengero y'Iperugamu ngira ikibazo. Ari amashengero Yohana yatumwe ko uko ari indwi, hari aho yagenda ngo shetani ngo akarunga kamwe intumwa ziwe ngo zigende zikorereyo nazo. Ariko ngo ageze ku Iperugamu ngo ashiramwe intebe yicaramo ubwiwe nyene shetani.
rero nanjye niyumvira iyo ntebe iyo ariyo. Imana tubabarire cyane, mera nk'uyiketse ariko nyene binanira kubihamya gusa, ariko ndikeka ko yoba ari nkayo kabisa. Imana idufashe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe. Haleluya, Bwana asifiwe. Hari umuntu umwe aravuga pasi yaje kumbwira ati wewe uzogira ibyago kuko usigaye ubangamira abakozi b'Imana bagenza mu butumwa bwiza. Ndababangamiye yemwe? Hari uwo mbangamiye jewe? Sindi kunivugira ukuri kw'ijambo ry'Imana? Si Bibiliya niko ndavuga? Uwumva ari mujomvye rikamucumita umutima nahinduke. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Bwana asifiwe. Paulo yavuze ngo jewe yandikiye Abafilipi ngo simeze nk'aba bandi badandarisha ijambo ry'Imana, bacururisha ingabire z'Imana. Ariko uno munsi hariho ibintu bikogwa ukabona nubwo batagiye kurondera registre de commerce cyangwa n'ifumuruse, usanga bakora ibintu nk'ibyo kudandaza kandi bigatukisha n'abagendera mu kuri. Usanga umuntu mu rusengero niwe yigize pasiteri mukuru, agaca bana representare gara, sivyo? Agaca afata umugore wiwe akamugira tezoriye, amashikamwe yamara gutozwa akayandura yose agashira mu gashakoshi akayatahana muhira, sivyo? Ugasanga niwe atwara komite y'abagore, ugasanga umuhungu wiwe niwe mudiakoni mukuru, akabona president wa departement de jeunes, umukobwa wiwe niwe mukuru w'abaririmbyi. Komite yose y'urusengero ugasanga n'urongoye komite de sage ni muramu we canke ni mwene wabo. Aho wombwira ngo niko rutonde mpemu yera yabahaye mwakorera wapi? Hagiyemo ubuteka mitwe bukuvuga ati ubutunzi bwose buze mu muryango wacu. Ivyo rero nimwumve ejo banteye injugunjugu ntimuze bavuge ngo nibindi, ariko ivyo ni bishitari. Ugasanga akagwi kamwe amafamiye abiri canke atatu niyo ari mitongo gishengero, niyo arongo ishuri gishengero, niyo ajeri bitaro by'ishengero. Ugasanga ikintu cyose cyitwa finance ni bamwe n'abantu bamwe b'umuryango umwe n'intara imwe. Cumbwira rero ngo niko mwemurera bigize ngo twarageze wekaye n'ubuteka mitwe mwagize. Nta mwora afashwa, nta mfuvyi ifashwa. Niyo bavuze ibibazo byabo abo nukuvuga ngo tuve hasi tubasengere. N'ugwaye yagiye mu bitaro ugasanga muri kese y'ishengero nta niteremusi y'ubuyi bakuyemo ngo bamurungikire. Imana idufashe cyane. Ugasanga nta n'ubuyi nta n'ilitiro ry'amata, nukuvuga ngo dusengere naka ariko umusego aragwaye. Bantu b'Imana, yishengero rizima ridashobora kurungika isorori ya meranje kugira umukena gwaye ntiyicwe n'imiti. Erega imiti nayo niri utariye nayo irakwica. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo gasanga niyo bariko bacira imanza abandi ukamenga ijuru n'iryabaye inarume, sinzi ngene mwabaye. Tibitaho tituriko turitaho ico Imana yavuze zoduhora. Yesu yavuze ngo umunsi naje nzobabwira ngo nari inshonje ntiwangaburiye, nari ingwaye ntiwaje kundaba, nagenda gusa ntiwanyambitse, nari kavantara ntiwampaye indaro. Imana idufashe cyane. Haleluya. Mugabo abantu bageze ahantu n'ugwaye aho kuja kumusuhuza ahubwo bamwandika ku ideni y'icicuma atatanze muri ayo meze yose yaragwaye. Turagowe. Bakamwandika ku ideni ngo amezi aya naya ntiyigeze atanga icicumi, yari ku mitaro agwaye babizi. Misyo twahawe usomye muri Matayo 19 haravuga ngo nimugende mukwira amahanga yose mwigisha abantu kuba abigishwa bande ba Kristo Yesu, mubabatize mubigishe ngo kugendera mu vyagezwe nabasigiye. Imana ishimwe cyane. Ariko no muzuzurabe amateme y'ibikorane dutumiramwe abantu ingene abayanditse ni gitangaza. Birago muze muri amateme y'ibikorane kumbwira ngo ninze gusenga ngo muzonsengera ngo mumara ubukene. Ariko mwarasaze mwebwe.
na Yesu Kristo yavuze yuko tuzobafasha. Abantu bose ntibaremerewe gutunga, oya. Kandi yo kumara ubukene ukarya ugahaga, ejo urupfu rukakujana. Kuvuga yuko wahaze gusa Imana yakomaze ubukene sitiki zo kujana mu ijuru, reka da. Hariho imigisha rusangi, hari ibintu Imana yageneye abadakijijwe n'abapagani bose ikabibahera rimwe. Rero ikintu gihambaye, duhamagara abantu tubereka yuko bakwiye guhunga icyaha, bakimika Yesu Kristo nk'umwami wabo mu mitima yabo, tukabigisha kugendera mu vyagezwe. Hama Yesu niyamara kuza agasanga amazina yabo yarandikizwe mu gitabo cy'ubugingo, atoye ishengero bakajana nawe. Yesu ntazoza gutwara abahaze, tazoza gutwara ababaye mu mazu meza, tazoza gutwara abavisa, oya no. Azotwara abamesuye imvune zabo, bakoga mu maraso ya Yesu Kristo, ibyaha bikabavako. Yazanywe no kurondera ubugingo bw'umuntu gusa. Imana dufashe cyane. Haleluya. Igisha abantu kuri kw'ijambo ry'Imana, igisha abantu kwitondera ibyo Kristo yatugeze, bwira abantu bahunga ibyaha. Paulo yandikiye Tito aramubwira hajya twasomye ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibikorwa byabo. Ngo ariko weho wigishe kandi uvuge ibihwanyira kwa kwigisha kugize gute? Kuzima. Imana ivuze ngo wigishe wewe ukwigisha kuzima, ni ukuvuga yuko pembeni hari ukundi kwigisha gupfuye. Ariko muri twebwe hari abantu bitarinze kuba ngombwa ngo bakubwire ko baburaye, ijisho ryo bikwereka. Mugabo ntacyo uri kurakora. Imana tubabarire. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero mu kurangiza, Yesu Kristo yibwiriye aba bantu muri Matayo igice cy'indwi, twasomye kuva ku murongo wa 22. Yavuze ngo kuri uwo munsi ngo benshi bazombwira bati mwami mwami. Uwo munsi murazo wariwo ni wa munsi azoba yaje guca imanza, amaze kubwira abamarayika ati ntoraniriza abeza mu babi, nibatisangamwo mu gitegere cy'abarago bwami bw'Imana, ngo bazomwibutsa bamubwira ati mwami mwami. Ariko twebwe ntitwibuka kweri, ntitwavugishwa mu izina ryawe, twebwe ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoze n'ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Yavuze ngo aho ngo niho nzoba jinjibura, ngo ndababwire ngo mviraho mwabakora ibiziramwe, kuko sinigeze no kubamenya. Imana idufashe. Bantu b'Imana, tukiri mu isi, Imana izodutabara basi, nibyo. Abarira izobahoza, tituzokwicwa n'isoni bishop yabitubwiye. Ariko inyuma y'ibyo hariho umunsi uzoza ari mubi, hariho umunsi ngo uzoza waka nk'itanura. Kandi ndababwiza ukuri, iyo twicaye ngaho tukicara imbere y'ijambo ry'Imana, wewe nyene nuwo kubwira ngo wicire urubanza, wo gwicira. Imana ishimwe cyane. Aha abumva Kristo yoza ubunyene bakajana bariyumva bonyene. Nuwoza havuga ati jewe ndaze ko atawonoja, urabizi kuko umutima wawe ni gishinga ntaye gikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Umutima wawe ukubwiza ukuri kose, nubwo ukwinyegeza mu makoti, ukinyegeza mu matitre, ukinyegeza mu biki byose, umutima urakubwira ati acha wewe ntaho uzoje. Ikizokubuza urakizi, icyaha cyawe aho kiboheye urahazi. Mugabo kubera kiryoshe cyangwa kikuzanira inyungu kanaka zifasha umubiri, uca usanga abantu bankawukireka, cyangwa ugasanga ucihana buri munsi. Yesu Imana yoduha ikadufasha tukihanira guheba. Yesu ndashimye. Haleluya. Bwana asifiwe. Burya umwana w'impene nubwo bo mugaburira bakamuha ubwatsi bworoshe, akura bizi yuko bazomuzirika
kandi akurabizi yuko bazomurya. N'umunyabyaha rero nubwo yogira gute, umutima ukuru umubwira ati wewe ugenda uko ushaka kose, amaherezo yawe Gehinomu iragutegereye. Yesu nashimwe. Haleluya. Ni ijambo ry'Imana riko riropera mu mitima y'abantu. Uravuga uti tuvuge ngo amina cwe. Imana ishimwe cyane. Agati kaba kariko karakora. Yesu nashimwe. Bantu b'Imana nukuri tugerageze turabe. Abantu batubwira ubutumwa bwiza badukebura, batwigisha, ntitubatera injugunjugu. Hari abantu bamaze iminsi bariko bavuga bati nyabuna mwiyubare, abavugishwa ibinyoma babaye benshi, abakora ibitangaza n'amareba babaye benshi. Mugabo gasanga abantu bavuga ngo ya muri kutuma urutoka abakozi b'Imana. Oya, ikintu cyose Imana ishimwe cyane. Iyi Imana imanutse ikabwira bati nyabuna ingeso nshaka nizi, niyo ngomba uko mukora nibi, ugasanga ivyo ntibitugaragara ko umenye yuko turiko dukorera hakujya y'inzira. Tugiranira urukundo. Intumwa za kera ngo barakundana, ngo bakicara bakamanyura imitsima bagasangira, ngo bakagira umutima uhuye n'inama ihuye iyo bagiye mu nzu y'Imana. Birateye isoni uno munsi kubona abantu basigaye batondana inkoni, abandi bagatondana imbugita, bakaja kugwana mu nzu y'Imana, bagira urubuga rw'intambara. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Kuba umukozi w'Imana suko wokwambara umusaraba ku rutugu, suko wogira igihete mu izosi, suko wogira nuko wogira umutima ugushingira intaye kuri mukuri, wavuga ijambo ry'Imana ukavuga ijambo ry'ukuri. Tugiye kurangiza, tuze twiyumvira minsi yose. Paulo yandikiye Timoteyo ijambo ryiza avuga ngo uze wame wibuka Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye. Uno munsi mwibuke nk'umwami wawe, ariko wibuke nuko hari umunsi yabikiye kuzoba umucamanza. Uno munsi aracicaye ku ntebe y'imbabazi, aracihanganiye amafuti yacu yose, ariko intumwa ziracavuga, ubutumwa bwiza buracavuga, buburira abantu. Imana ishimwe cyane. Urukundo rwiwe naho ruri nuko atifuza yuko hari uwo yohwikira, agomba yuko abantu bose bamenye ukuri. Umaze kumenya ukuri ugire guhitamwo, niwamara guhitamwo azoza. Imana ishimwe cyane. Tugendana urupfu muri twebwe. Yesu nashimwe. Tugendana urupfu. Tumaze guhamba abantu benshi bakomeye, bamwe twabona yuko gupfa bitoshoboka kuri bo. Tumaze guhamba abatunzi batagira uko bangana, tumaze guhamba abana, abakuze, abato, kandi bose baba barumvise ijambo ry'Imana. Ureke ndakubwire, ijuru utagiye wowe nyene wirondera ukiri mu mubiri, ntituzori kuronderera warapfuye. Nubwo wovuga ngo usoza amafaranga yo kuzogusomeshereza imisa ngo tugume tugusabira, ijuru utisabiye wewe ntajya uzoroha. Umuntu kwihana kwiwe yihana akirimo impwemu, agishobora kumva, agishobora no kuvuga. Impwemu imaze kuvamwo tayari, hazoba hasigaye ukuzukira kwitaba urubanza gusa. Nta kajyaho kongera kwihana kazoha kiriho. Kwihana rero nuno munsi sejo. Imana ishimwe. Haleluya. Ahantu hamwe hari umugabo ariko arabangamira icaha nyene nk'uku, mwisengero hakaba umukobwa n'umuhungu bavuganye yuko bavuye gusenga bahava baja kuryamana, babipanze kare. Arasemerera ati nyabuna mukumbure mwihane hakiri kare, ushobora kutazoronka akajyaho gusubira kwihana ibyaha byawe. Baranka ngo baje basohotse isengero riheze rigiye,
baja kuryamana, umucango curaduka muri Nyanza, inzugi ziribroka, bahirayo, bavuye mu nzu y'Imana, bababwira ati nimwihane, tuzogaruka kwihana. Ariko ndakubwira ngo kwihana se ejo sino mukanya, n'umunsi ucumva ijambo ry'Imana rigutsinze, ukumvura umunyabyaha ukavuga uti mbabarira, umpe inkomezi zo kubiheba gose. Bantu b'Imana, haleluya, tugiye kuva hasi dusenga Imana. Mbega ari umuntu aremerewe n'ibyaha avuga ati nanje ndakeneye kozwa ibyaha bimve ko Kristo niyaza gutora ishengero nzojane nawe namaze kubabarirwa, izina ryanjye ryandikirwe mu gitabo cy'ubugingo.